abanyabwenge mukure uburyo mubugwize kuko abafise ibanga mufise mu manga yose atari benshi ni nacyo gituma babita ibicucu kuko badashobora kubimenya nuko mwirinde cyane uburyo mugenda mwoye kugenda nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge mukure uburyo mubugwize kuko abafise ibanga mufise mu manga yose atari benshi ni nacyo gituma babita ibicucu kuko badashobora kubimenya. Erega Satani ijuru ararizi ibyiza biriyo Satani arabizi afise ishari n'inzigo kutubona ntagomba na gato ko natwe tuzinjirayo ariko twirinde yemwe icitwa icyaha Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro ariko twirinde yemwe icitwa icyaha Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro. Ku munsi wa nyuma benshi bazorira badonda ibikorwa bakoreye mu isi hazoba ukwicuza ku baririmbyi hazoba ukwicuza no ku basenzi hazoba ukwicuza ku bavugishwa hazoba ukwicuza no ku bakozi. Ewe mwene data wame wiyubara kugira iherezo rizobe ryiza ku munsi wa nyuma benshi bazorira badonda ibikorwa bakoreye mu isi hazoba ukwicuza ku baririmbyi hazoba ukwicuza no ku basenzi hazoba ukwicuza ku bavugishwa hazoba ukwicuza no ku bakozi. Ewe mwene data wame wiyubara kugira iherezo rizobe ryiza. Erega Satani ijuru ararizi ibyiza biriyo Satani arabizi afise ishari n'inzigo kutubona ntagomba na gato ko natwe tuzinjirayo ariko twirinde yemwe icitwa icyaha Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro ariko twirinde yemwe icitwa icyaha
Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro. Ari ijuru Ararizi ibyiza biriyo Satani arabizi afise ishari n'inzigo kutubona ntagomba na gato ko natwe tuzinjirayo, ariko twirinde yemwe ikiducyaha. Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro, ariko twirinde yemwe ikiducyaha. Yesu azodufasha yemwe tuzoshika amahoro.